Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, turisanga ni ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote. Turisanga ku kigabane cyaho cya gatatu kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka gatandatu. Haravuga ngo abangushi bo mu minsi y'imperuka, nubimenye neza ko mu minsi y'imperuka hazoza ibihe bigoye. Abantu bazocika abikunda gusa, abakunda amahera, abirarira, abishira hejuru, abatukana, abatumvira ababyeyi, intashima, abayoba ku Mana, ibipfamutima, abakunda abankana, ababeshi, intigerera, intagondwa, abasi b'iciza, abahemu, ibirandamuke, abuzuye ubwishime, abakunda ibibakwega kuruta Imana, abameze mu maso nk'abayobokera Imana ariko bamaze kubyihakana mu mitima. Abo bantu nabo nyene ubace kure, erega muri bo harimo abagabo banyegera mu nzu bagatwara abagore batagira umutima, buzuye ibicumuro, baganzwa n'ibyifuzo by'ubwoko bwose. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimira Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ahantu hariho amajambo, ijambo ry'umutwe riravuga ngo abangushi, abantu babi bo mu minsi y'imperuka, yo mu gihe cya nyuma, aricyo gihe turimo. Utu tujambo rero ni amajambo akomeye cyane, akomeye y'inkoramutima. Rero reka tugende tuzirikana kuri rimwe rimwe. Ninaza gusanga audio ifashe iminota myinshi, ndaza guhagarika ce nongera mpore iyo nzoca ntanga ku wundi munsi uzobukurikira. Reka rero tuzirikana aya majambo. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo abangushi bo mu minsi y'imperuka. Twabonye ko ari ibaruwa Paulo canke se ikete rya kabiri, ibaruwa no kuvuga ikete Paulo yandikiye Timote. Rero haravuga ngo abangushi bo mu minsi y'imperuka. Ku karongo ka mbere rero haravuga ngo nubimenye neza ko mu minsi y'imperuka hazoza ibihe bigoye. Paulo yandikiye Timote amumenyesha ati abimenye neza ko mu gihe cya nyuma hazoza bizoba ari ibihe bigoye. Rero nyimba Paulo na Timote barabiganiriye ko kiriya gihe, ubu biraturaba, kuko iyo babitaturaba ntibiba byaranditswe muri Bibiliya maze bikaza bikagwa mu maso yanje no mu matwi yanje, nawe bikaba bikuguye mu matwi no mu maso yawe. Birashoboka ibi bintu si ubwa mbere ugiye kubyumva, kandi nanje namaze kubona aha hantu nari maze kuhavugako. Ariko mu myaka inirenga mvuga ubutumwa bwiza, ni byiza ko kubisubiramo, na cyane cyane n'amajambo akomeye cyane. Rero ijambo ry'umutwe nako aka karongo ka mbere kavuga ngo nubimenye neza ko mu minsi y'imperuka
hazoza ibihe bigoye. Bana b'Imana, ubwo koko ngo mu minsi y'imperuka hazoza ibihe bigoye. Hari ibindi bihe bigoye dutegereje atari ibi gusa, tubirimo biriko birakaza inguvu n'umurego, nyimba ari umurego n'ikinyarwanda ngirango biriko birakaza inguvu biba bibi, ariko ni ibihe byo mu minsi y'imperuka. Hari ibihe bigoye bana b'Imana, ibihe bigoye biruhije. Kandi n'ikindi kuwa gatanu hari audio canke se video, ariko video ntabwo yabonekana umuntu yari karabivuga, mugabo kubera ari ntahe yakoze ku mutima wanje, kandi no kubera hari abantu bama banganirira bambwira ingene Satani yabatatse, ingene abagenzi babakweze ngo bagende mu bintu bya gishitani. Rero nicyo cyatumye ijya ntahe ujya muntu avuga ingene Satani yari imutwaye akwege weyo n'abandi bagenzi biwe ngo agiye kuronka ibihumbi cyangwa amafaranga. Rero abayikurikiranye abatari bake mwarampaye commentaire. Rero aya majambo rero abumvirije ijya ntahe ujya muntu cyangwa baba bumviriza intahe z'abantu bahuye na shitani cyangwa baje kuzimu, aya majambo araza kubakora ku mutima, bibe byotuma umuntu agiye kugwa mu cyobo cyangwa agiye kugwa mu icyo kibazo cyo kwa shitani, yibuka aya majambo kuki agasenga Imana nk'uko na wa muntu twumviriza kuwa gatanu yasenze Imana ikamuha kubivamo. Kuko nyuma yaravuze ko yagiye abona abo bari kumwe baraguze amapikipiki barongoye bari mu musayangana ariko w'ibihera. Rero ubwo rero ibihe bigoye tubirimo. Reka turaba akajambo ka kabiri. Abantu bazocika abikunda gusa. Bana b'Imana, ngo abantu bazocika abikunda gusa. Muri iki gihe turimo, muri ko muraraba abantu tumeze gute kweri? Turikunda cyane. N'abantu bake bafise urukundo bakunda bagenzi babo. Abenshi turikunda, ntidushaka gufata ibyo dufise ngo tubisande n'abandi cyane ngo duheka abantu turikunda gusa, kubera niko Paulo yabyandikiye Timote, kandi na Yesu Kristo yarabivuze, nawe yarabivuze ko mu minsi y'imperuka ibintu bizaba bikomeye, abantu umwe wese azoba yumva ari we yiraba. Rero abantu abikunda abantu bazocika abikunda gusa, abakunda amahera, abirarira. Abantu bazocika abikunda gusa, umuntu akikunda gusa akumva atokunda n'uwo bavukanye. Abakunda amahera, abantu bakunda amahera. Kwanza reka tubanze duparikire kuri aha abantu bakunda amahera. Bana b'Imana, mubona gute abantu ntibakunda amahera kweri? Abantu bo muri iki gihugu dukunda amahera cyane gusumba no uko dukunda abana bacu. Dukunda amahera cyane gusumba uko dukunda abo twavukanye. Dukunda amahera cyane mwanya wo kudakunda abana bacu cyangwa abo twavukanye cyangwa ababyeyi batubyaye cyangwa abo twabyaye. Uca wumva ko uwo mutavukanye we cyangwa uwo wumva ku masoso media wumva wo mukunda. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane abakunda amahera. Ati rero tubigende ko bukebuke. Igituma abantu bakunda amahera muri iki gihe, abantu bakunda amahera kuko bijya bintu bya gishitani, abumvirije ntahe wa muntu. Abantu baragenda muri bijya bintu bya gishitani. Mwarumvise ukuntu bari bamukweze bamubwira ati genda woronka amahera
mu mahera yari yaraciwe kera atagikora yigeze kubaho ariko arakora mu buryo bunubu arayarondeza arayeronka hanyuma nyuma urumva ko aje kwinjira ahantu hari umwijima batangwa kubona ibintu bidasanzwe abo bari kumwe barasigayeyo mugabo wewe yagumye asaba Imana ati Imana wontabaye ibi bintu ko mbona bitazonyorohera bitoroshe bana b'Imana reka ndababwire yarasiguye ukuntu ujya muntu yatanze ijya ntahe yari umukatolike yarasiguye ukuntu yagiye mu madini y'abarokore mu idini y'abarokore baramubwira ko baramusengeye mugabo baramubwiye ko kugira ibintu byiwe bikunde neza ari uko aja mu yindi dini bakamubatiza ubwa kabiri bakamwitaho ariko nawe aravye uko yemera ibatisimu yahawe aranka ntiyasubiyeyo kubera yavuga ati jewe nzibandani sishobora kubatizwa kabiri mbere sinzosubira kwa babana nagira ndababwire ititaye ku idini urimo nageze kubashingira intahe y'ukuntu nanje umuntu novuga ati umuntu w'Imana ariko arambwira ngende kwihana kugira ngo ari ingwara nari ingwaye yasinzikaje nkiri muri Tanzania muganyuma nkakontorora nkiruka ko papa yahora nsengera ngwaye nkakira nkaca ngenda kuri Gatolika gutabaza ngo basengere kandi koko nkakira rero ntuzobone uri mu bibazo ngo wumve ko gutabagwa kwawe ari ukuza kubuvuye mu idini runaka jewe ndiko ndavuga mwasi ndiko ndaharanira idini ry'iwanje kubera jewe ahantu ndi ntabwo mparanira kuba ndi mu Gatolika canke ndi uwo mu yindi dini runaka oya kubera papa wanje Yezu yaramaze kumbwira ko umugeni wiwe si dini ko ari we wese amwubaha ari wazojana mu bwami bw'ijuru shatse kukubwira rero ukabura umupenikoti ukabura umuislamu ukabura divaniste nyimba uri kurahura n'ikigeragezo ntiwumve ko niwaja muri Gatolika ari uza kuronkera igisubizo canke niwaja mu bapenikoti ko ari uza kuronkera igisubizo oya aho nuri kwega Imana kuko Imana ibona umuntu wari we wese iragutabara ititaye kuba uri muremure cyangwa uri mugufi cyangwa uri impumyi cyangwa utagira ukuboko Imana uri umwana wayo iragutabara rero niyo mpamvu rero bijya muri yavuze ati sinasubiyeyo kandi ubu yaratabawe ubameze neza rero abana b'Imana turi kwiri ijambo rivuga ngo bakunda amahera abantu rero iki gihe bakunda amahera bagatanga kwa shitani ibitambo bya banyina bagatanga kwa shitani ibitambo by'abana babo bagatanga kwa shitani ibitambo by'abagenzi babo kubera amahera bana b'Imana ninde umuntu mwumvise yapfuye bahambanye inoti y'ibihumbi 5 iyo umuntu apfuye baramusaka ngo barayuka atamahera yarafise bakagenda bakamuzika yewe hari nabo baba bibuka ko bo babahambanye amahera bakagenda bakabazura bamaze kubahamba bisigura rero amahera turayiruka inyuma wanashaka bamwe bakayaronka mugabo iyo upfuye ntabwo bayakuzikana uzurabe n'ufisi costume 5 ayavuye mu muryango wiyubashe baramuhamba nimwe ariko ntibashobora kuzimuhambana zose izisigaye barazidandaza mu masoko cyangwa abasigaye mu muryango bakazambara kubera iki none dukunda amahera katurusha ubwenge kuburyo duhemukira abana twabyaye cyangwa duhemukira ba mama cyangwa duhemukira abavukanyi bacu tugahemukira abo twavukanye tugahemukira abana twabyaye cyangwa tugahemukirwa n'abana twabyaye kubera gukunda amahera nukwanditse abakunda amahera abantu bakunda amahera mwiki gihe abantu bakunda amahera bagaca batanguza ama YouTube n'ama Facebook mbese
ibintu byose nyene bitegerezwa kuzana ayo mahera. Hariho abafunguza ibyo bintu ndiko ndadondagura kumbure ego nkanje narapfunguje YouTube kubera ndiko ndavuga ijambo ry'Imana kugira abantu bahumvira ijambo ry'Imana, ariko singamije inyungu, singamije amahera. Hari abandi bayipfunguje bagamije amahera. None bajya abamama bapfunguje ama YouTube baca bagenda bagakura impuzu kuri YouTube berekana amabere ingene aremwe, igitsina cyane ingene gikoze, ingene ibintu bimeze byose agasigura, ariko arigisha abantu abajana mu bwami bw'ijuru cyangwa ariko arajana abantu mu muriro. Nibyo byo mu minsi y'imperuka rero, kubera ashaka amahera. Niba mubona ikindi Imana yo mu ijuru dutabare cyane, abarozi nabo no mu Burundi wacu abarozi barapfunguje ama YouTube bijya bintu bavuga ngo nabavuzi b'ikirundi cyangwa bavuga ngo nabavuzi ba gakondo. No, umuntu wese w'umupfumu aba ari n'umurozi. None bijya bintu bagirira kuma YouTube kuma social media, umuntu agafata ifoto y'umuntu agaturira babona nyuma yanashaka kongera akayihamagara ikongera kamera kwa kundi kujya n'umuntu w'umuvuzi kweri w'umuvuzi agira neza cyane n'umurozi. N'abarozi rero muri iki gihe n'abarozi barapfunguza amacana kujya no kudandaza, kuko n'abantu babibona umuntu yaramugiriye nabi aca agenda kujya nyene. Rero nizo ngorane zihari muri iki gihe, abarozi barapfunguza amacana ama YouTube, ntibagitinya kuroga mwibanga. Uba abantu baroga ku mugaragaro, ariko ndaraba abantu bararamika bagatwara n'amakamera ngo yariyo ngo ivuge aho nari magaze. Ibyo byose n'ubugome n'ubutindi bubi. Curaba rero no mu Burundi ngene ibintu bisigaye bimeze. Cyo ntarabona mu Burundi gusa, sindabona umumama yikura impuzu ngo agende kusigura uko ameze. Mugabo bambara nabi nyene utuntu amakarisa aboneka nama ndabibona. Bana b'Imana kubera iki? Kubera gukunda amahera, kandi bakibagira ko ayo mahera barayakunda, ariko nibanapfa ntibazoyamuhambana. Reka turabe kabiri karavuga ngo abirarira mu minsi y'imperuka. Niko kuko nyene abantu barirarira bakigira ibyo batari. Umuntu akiyemera, ariko reka nababwire, umuntu akava muri Australia akagenda hariya akirata kuko ngo avuye muri Australia, abandi ngo mu come from bakibaza ngo n'umuntu anyaye. Ariko Mana yo mu ijuru dutabare cyane, kubera nk'iyi minsi nzi umuntu w'umusore, kwanza si n'umusore, yavuye ngaha muri Australia aragenda amaze nyimba ari gupfunga impeta n'abakobwa barenga 3. Agenda babesha umwe ati je ujya nzi ko ari umugabo wanje biki ibintu nk'ibyo. Uri kuronona imitima y'abana b'abandi, kandi n'abandi nabo bamwe na bamwe kubera gukunda amahera ntibabone ati babanze bitonde basishonje bamenye neza ko mbega yoba ari umugabo avuye Australia atamugore afiseyo canka abana. Shima Imana rero ko mu Burundi ubu hariho n'abasigaye bambaza ati mbega mukozi w'Imana ndafise fiancé arahanana ibiki nibiki. Bamwe n'abaperereza bamenya nkabwira babandi iti uragenda bukebuke canke ujya narumvise n'umuntu w'umunyamahoro nta ngorane. Rero abakobwa bo mu Burundi cyane abakobwa b'Ibujumbura kandi bize, muze muraraba neza kuko Ibujumbura kubera ahantu hari umuji ari gisagara kinini, uwari we wese yumva yo Ibujumbura. Abakobwa baho bititaye yuko bari n'abakobwa biyubashe,
uvuye hanze umuhirimbiri avuye Australia canke Canada Amerika araza akakurimarika kandi ari umuhirimbiri yirwa arayerera ngaha muri Australia. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Gusa abantu bo muri Australia ntibaze banyumva nabi ngo nabishize abahirimbiri canke nagize iki. Mugabo namwe ba Australia murazi ko hariho benshi ari nk'imihirimbiri hariho n'abatagira aho baba barara mu makanevu. Buriya abantu bo muri Afrika bamwe bazi ko abantu bari mu bihugu biteye imbere atangorane barimo. Iyo bamwari muzi abantu baba homeless barara mu gahinga batagira kepfo cya ruguru, niyo mugiye muza mubona uwakoreye canke uwahawe amahera na sentaringa ibihumbi bingaha agacaza kubijya mu munyenga ngaho mu Burundi ajyamana n'umukobwa wari we wese yishakiye. Ibyo byose ni kubera iki? Kubera gukunda amahera. Kuko uri umukobwa ntiwobona umuntu akubeshabesha ngo avuye Australia ngo uhute wemera ko muza kuryamana canke muja mu mahoteli ngo nukubonye gendera mu modoka nziza canke ngo nukubonye afise passport ya Amerika canke Australia. Rero abo ni babandi birarira baza kwirarira ko biza amashuri hari n'abesha ngo bakora ngo n'abadogiteri bakomeye ngo bafise amakampanya akomeye mu bihugu byo hanze harimo n'abonzi ugaca usanga bariko barahumbarika abantu. Ibyo rero nibyo bita kwirarira, kumwe n'abahungu basaba bagenzi babo amafaranga bagakubita mu mifuko ngo bagiye ngo kuza baragira ngo kwerekana ngo ko bakize. Bana b'Imana turi mu gihe kigoye. Hanyuma turabe ikindi kintu kigira kane kivuga ngo abishira hejuru. Nashize ko utumenyetso kubera nasanze ari amajambo 19 Paulo yadondaguye. Abishira hejuru, abantu bishira hejuru nigyo ikintu girambara ko cyane. Murazi nyene ko ari abantu birata bakishira hejuru bakiha amashure badafise bakiha. Murazi ko hariho n'abantu babesha abandi ngo jewe ngo burya ngo ndafise ngo abo muri Australia afise umushikanje fise umwene wacu kugira gusa yumva ko mu kibano afise abantu bari hanze kandi ari n'ububeshi kandi naho bobagira bimaze ikise. Kamwana wacu yogenda ngakirata mu bantu canke umusazanje ngo fise mwene wacu ngo ari Australia kugira kanga abantu bimaze ikise. Nta na kimwe. Isi ni ntoya abana b'Imana, isi ni ntoya cyane. Niyo mpamvu twogombye kuyitwara ko neza buke buke tutirase ku bandi kuko iyi si ni ntoya. Nta utogera Australia, nta utogera Canada. Namo muranabizi nubwo bamwe bariko barabasubiza inyuma. Murazi hari abo basubije inyuma abandi bageze mu bihugu byakuri. Ubwo rero ntitukiratane ko ngo turiba kamuforomu canke ngo turakomeye canke amashuri oya. Turabe 5 duce dupfungira kuri 5 haravuga ngo abatukana bana b'Imana. Gutukana ibi bintu by'amatelefone jewe maze kubibona mu byisi kuri stati. Murazi hajya kuri stati umuntu ashirako utuntu tukamara amasaha 28 hajya hari bitutsi abantu barahatukanira. Hari n'abonzi bashatse no kuja mu gaso byagejeje no muri koti mucanke wese mu bucamanza kuko ufise inamba za zipora nanje ufise inamba za Nyabenda ugasanga nanditse ku bintu ngo arirata gusa moyi ugasanga nyene turiko turatukanira hajya. Ugasanga umuntu hari ibintu ariko aragira kugukomeretsa abandi bantu aciye hajya kuko afise umuntu bankana kandi ategerezwa kuza kubona bijya bintu agaca avyandikako. Bijya rero nasanze hari n'ababigira nanje nyene byarigeze kunshikira abantu nyene bagashira ku bintu kugira abantishire canke bafise ibindi bintu bagamije. Mugabo
njewe harageraho naho ntagipostinga ku bintu ndavyihorera ati kandi je noneho ndanipostinga utuntu byaravana muga nta muntu natukirako mugabo uko biri kose ubu ndazi notishigwa na bake kuko byarangiye Imana igiye mu ruhande rwanje kuko urashobora kuba uri kuracokoza umuntu yibereye mu Mana yibereye mu bintu by'Imana cyane atari kararaba ibyo bintu byawe uri kuragira uvuga uko wishakire cyangwa kanabibona akaba umuntu asenga akisengera Imana wowe maherezo bikazokugarukako ugasanga wiyatsa amajambo uvuga nawe ugira iki ukazosanga ibyo waharaniye siko bigenze cyane uwo wataye ku munwa siko uko wabyiyumvira siko bigenze rero gutukana si byiza aha rero tutirengagije ingene ba mama twirata cyane cyane aba mama n'abakobwa kuko nambaye igitenge cyiza nkaca nirata ku utambaye igitenge cyiza kuko mfise amahera yo gushiramo amameshi no kwambara amaherena y'inzahabu nkaca nirata kubera ko ujya duhereranije umuryango cyane tuza guhurira muri korali tuza guhurira mu bindi by'imiryango nk'uko nkaca nza kubirata ko canke kubishimako ibyo rero bana b'Imana ibyo byose si ibintu byiza nababwiye rero ko utu tujambo tuza guhava dutuma nza nisanga nasiguye birebire rero reka duparikire ngaha kuri 5 tuje tubandanya ku ka 6 tubizirikane bana b'Imana kandi nawe uza gusubira inyuma wongere uzurasoma iyi Bibiliya kugira ubyitahurire neza n'uwavuga ati Zipora hari ibyo yavuze bite ubi unasenge kugira Imana igutahuza iki gihe turimo iki gihe Paulo ariko aratubwira umukama Imana bahezagire cyane reka tubandanye ni odi igira kabiri kuri iki somo